twabakiri no mw'isi n'abera bo mw'ijuru turafatanije hamwe kitazira uhoraho. Ayiwe natwabakiri no mw'isi n'abera bo mw'ijuru turafatanije hamwe kitazira uhoraho. Ayi natwabakiri no mw'isi n'abera bo mw'ijuru turafatanije hamwe tutazira uhoraho. Haleluya. Ndabaramukije bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe kongera kuza imbere yanyu kugira ngo tuganire ku byiza by'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Rero ndashimiye data wa twese ahoraho kubw'ubu buntu asuye kutugirira. Reka dusenge. Mukunzi wacu Yesu, turagushimiye cyane kuko uriho, wamyeho kandi ugiruze. Turagushimiye kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo dusangire ijambo ryawe na bene data. Turagusabye rero Kristo Yesu ngo ubane natwe, utuzigame, utugire neza, uturongore. Icubahiro kikugaruke ko muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Nizere ko mwese mukomeye kandi data tuzigama atubereye maso muri byose, nahabwa icubahiro. Uyu munsi nongeye kugaruka bene data, numva ngomba gusangira namwe amajambo Imana yampishuriye muri iyi minsi. Muri iyi minsi nagize ikiganza ciza c'Imana, ngirirwa ubuntu na data wa twese, nongera kubona ibyo ngomba kubasangiza uyu mwanya. Rero ibyo ngomba kubabwira nabibonye ku munsi w'ejo. Amaze iminsi mbona ibintu byinshi muri iri yinga, mugabo ngomba kubasangiza ibyo nabonye ku munsi w'ejo. Bene data, ku munsi w'ejo narose mbona twase nkaho umenga turi nko mu nzu nininya, canke dongo batima irimwo ibyumba byinshi. Hanyuma rero mbona abantu bariko baravyuka bagomba kugenda kugira gusuma, canke murabona hahandi nk'umuntu agomba gufata urugendo, uragenda ugasuma, ukitegekanya ibyo uzojya mu nzira, ukitegekanya ibyo ubona uzokenera mu rugendo. Mbona rero twagiye gusuma, turiko turasuma, hanyuma ibyo biheze mbona rero twamaze gutekera, hanyuma rero mbona turasohotse muri ico kizu twari turimwo. Imana ishimwe. Hanyuma dusohotse mbona ariko byara mu gusohoka hahandi nyene umuntu ariko arondera umuryango asohokeramwo, nza mbona nshikiye ahantu mu cumba kirimo abantu baryamye. Baratangati kubera ko uje kudusanga hano. Ndavuga nti mumbabarire cyane, nariko ndarondera umuryango wo gusohoka, ariko ntangazo nyene twebwe twariko turanyaruka dusohoka, ariko abandi bo basinziriye. Hanyuma ariko nibaza ni Yesu yashatse kunyereka kugira ngo mbone yuko nubwo turiko turitegura dusohoka hariho abandi bakiryamye. Hanyuma nsohotse rero nabo bandi twari kumwe, dushika imbere ahantu ho ku kibuga mbega cyangwa imbere y'ayo mazu twari tubayemwo. Hanyuma mbona hari imeza niniya cane, mbona turiko turafungura. Twafungura nka kwa kundi umuntu afungura agomba gufata urugendo kugira ngo ntajane inzara. Hanyuma rero mbona turiko turafungura, rero mbona umuntu yariko aratugaburira, ariko nabona umenga asa n'umwe twoba turi kumwe mu rugendo. Hanyuma ariko mbona ariko aratugaburira. Rero yari yambaye ikanzu yera, kandi yari ifise amaboko agera nko ngaha, mbona nyene yayakunje bukebuke, yayakunje. Hama rero nanje nabonye kuko nibonye nicaye kuri iyo meza, mbona nambaye ishati yera ifise amaboko agera hano.
hama wa wundi rero arahaguruka mbona ariko adusereva atugaburira. Hanyuma rero sinzi ukuntu nambara icayi casesetse ku meza aho narindi kiraseseka kincafuza ya mpunzu ngaha, mpunzu yera. Wa muntu mbona arashavuye cane, arashavuye acavuga ngo ngo ni gute ushobora kuba wambaye impunzu yera nk'iyo hanyuma ukayishafuza, hanyuma ntube prudente, ntugabe. Ni gute ushobora kuba wambaye impunzu nk'iyo hanyuma ukifata nk'aho umenga nibisanzwe. Arankarira cane ku buryo numva uko yabivuga sinoshaka kubivuga. Arankarira rwose, nanje mu mutima ndavuga none byamaze kuba ntaco ndi buhindure. Ntangura kwiyumvira gusa nitwava hano ndarondera ahantu hari amazi ndayimesure canke sinzi ukuntu, ariko numva nyene umenga ndi tranquille ukuntu. Ndavuga nti uko bimeze kose ndaza kurondera uko biri bugende. Ico nagomba kuvuga rero ngaho, uko twari ku meza bose ntibari bambaye izo mpunzu zera, oya, nabone abandi bambaye impunzu zisanzwe. Hama rero ariko ico narinzi nuko bose bagiye kugura impamba z'urugendo. Ndabaza umuntu twari kumwe nti none mbega bya bintu byacu biri hehe? Ati ngibi bijya, mbona nyene byo kunywa biri hajya, imikate twaguze, imihwi, ibiki byo duhava turira mu nzira nitwagenda. Rero nje ndababaza nti none nyabuna nimbwira indege igenda ryari? Baca bambwira ngo indege iza kugenda 6h30, saa 12:30. Aho rero twafungura twongera turaba amasaha, tufungura turaba amasaha kugira ngo umwanya w'indege ntudusige. Niho rero uyo muntu nababwiye twari kumwe yari wa muntu Imana yaminzanira igihe cyose iri kwiranyereka, iri kwirambarira iby'ishengero ry'umwami. Wa wundi nama ndababwira, wa wundi yazanira ya makarite d'invitation yitwa Joseline. Ujya rero niwe twari kumwe, je igihe nagenda kugira shopping niwe twari kumwe. Rero akaza arambwira ati raba ntucererwe, raba. Kandi ikindi kintu yankoreye, yegeranije ibintu byanje byose arabipanga neza, arabipanga ashira passport ngaho, utuntu twose nza gukenera mu nzira abishira habona kugira ngo simpave nza kwijarajira ngo mbega iki inye kiri hehe. Canke naho nibaje ntiyagombye kugira ngo ibintu byose abinyegereze, ni umwanya ni wagera yigire atabanje kuva ngo ivyanje niwe abifitiye. Bene da, navuye muri izo nzozi, sinovuga ngo narababaye, ariko kandi naratangaye cane kuko nabonye ingene igihe aho kigeze. Bene data bakunzi, igihe cyo kuza kwa Yesu Kristo kiregereje, igihe cy'umugeni wa Yesu kusanganira umukwe wiwe kiregereje. Haleluya! Sinzi ukuntu nobisobanura, sinzi ukuntu nobivuga, ariko ngomba kubabwira uko Imana yambariye hari ejo. Ntabwo ari kera ngo mvuge ngo ubutumwa nabutebanye, oya. Ariko icyo ngombye kubabwira bene data bakunzi ni giki? Ngombye kubabwira ngo ubwo turiko turitegura gusanganira umwami Yesu, hariho abandi basinziriye, ntaho abari bafise y'ibyo kuza kwa Yesu, nta niyo bumva nyene, nta eka siho bari, kuko nabonye abandi basinzira. Avuga ati uwo muntu aje kudukoma ninde? Ntimurambabarira, ariko ndorondera umuryango usohoka, ariko mba nabonye ko baryamye. Mu gihe natwe twari twamaze kugira n'amashopping, twaheje gusuma dusohotse tugiye. Reka ndakubwire inshuti yanje aho uri, sinzi kuri muri abo baryamye, sinzi kuri muri abo barindire kugenda, ariko ndagomba kukubarira ngo kanguka, kanguka, kanguka. Ubu ni umwanya wo gukanguka. Hari ubundi nanibagiye yambwiye ngo Françoise, ngo jewe umukobwa wanje yambariye ngo ndamurindire, ngo ntabwo tujanye na mwebwe, ngo ndamurindire. Ndavuga nti mu izina rya Yesu, nyaruka ahubwo yitegure, nyaruka tugende, nyaruka tugende.
bose bigereka ngo hariho abandi bashaka ko tujana, bashaka ko tugenda, ariko hariho ibintu bibafatiriye ngo reka mbanze ngire gutya, ngo iki niki kirandondera. Bamwe ngo ekaye Yesu ntiwone ekaye sindi bujane nawe, oya ndacakeneye kurya ubuzima, ndacakeneye kubona abuzukuru, ndacakeneye kubona abana banje bakuze, ndacakeneye ekaye ntibikunda sinogenda. Umve reka nkubwire nshuti yanje, umwami Yesu Kristo ari ku rugi, umwami Yesu Kristo araje, umwami Yesu Kristo arashaka yuko abantu bose bihana bagaheba iy'isi bakayivamo. Mwene data umve ndababwire, tugeze ahantu twamaze gusohoka muri bya bisagara twabamo, turi ahantu twicaye turiko turagaburirwa kuko tugiye dufata urugendo runini. Imana nishimwe. Mwene data tugeze mu biki? Mbega nawe wamaze gusohoka? Haleluya. Reka mbwire mwene data yamaze gusohoka, wamaze gusohoka muri bya bindi wahora mu byose, wamaze gusohoka muri ya myitwarariko muri iyi si, wamaze gusohoka muri bya bindi byagutesha umwanya bitagira umumaro. Oh Yesu we, Imana ishimwe. Uyu munsi wicaye ahantu data ariko aragutunganya, ariko arakugaburira, ariko araguha impamba z'urugendo. Ariko nagomba ndakwibutse ngo wambaye impuzu yera, ntuyicafuze. Mwene data nkunda, raba neza ntucafuze umwambaro wawe. Abambaye uwo mwambaro w'agakiza ntibavuga uko bashaka, abambaye uwo mwambaro w'agakiza ntibifata uko bashatse nk'abandi bose, kuko akantu kose karawucafuza. Eka nube maso nugabe. Imana ishimwe, nugabe ube maso, urabe neza yuko umwambaro wawe atakintu na kimwe kiwucafuza. Imana idufashe cyane. Mbonye ukuntu uyo muntu ari kwatugaburira, nta wundi yari marayika w'Imana, ariko yarababaye cyane. Arababara ati ni gute mushobora gucafuza umwambaro? Ni gute udashobora kuraba umwambaro ufise ngene umeze? Ndababara cyane. None nawe nagomba kukubarira ngo mwene data, raba umwambaro wawe ntuwucafuze, raba ngene uvuga, raba ngene ukora, raba mu bintu byose ukuri kurakora. Umwami Yesu Kristo aguhezagire. Nta kindi twovuga atari kuba maso no kugaba, ariko kandi raba ko impamba yawe ukiyifise, kuko naho indege iza kuza hariho urugendo rwo mu ndege. Raba ko ufise amavuta akwiye. Wibuke b'abakobwa 10 bamwe bari bafise amatara ariko ngo ntibari bafise ayandi ya reserve. Mbega wewe urafise reserve? Bya bindi wasuma bigumize hafi yawe, kuko hari imbere tuzobikenera. Imana ishimwe. Nagomba kukubwira gusa ngo ube maso ugabe, kandi turi mu rugendo, kandi nakubwira aho tugeze. Haleluya. Tugeze aho isi twamaze kwitera umugongo, bya bisagara byiza twabamwe twavuyeyo, turi ahantu Yesu yadushize, kuko umwami Imana agiranze. Mbega nawe nihuri canke naho uri bamwe bajyamye. Umwami Yesu Kristo agufashe aguhezagire. Yari amajambo umwami Yesu yampaye, nagomba ndababwire ngo gusa ngo aho tugeze naho tugeze ahantu Yesu ariko aratwicarika, Yesu ariko aratweza, Yesu ariko adutunganya, Yesu ariko adukangura, Yesu ariko aratugira ngo raba kiriya na kiriya. Yesu ariko avuga ngo raba ko bya biri wabitondetse neza, kuko 6h30 canke wa mwanya w'indege itujana harageze, aho utazosha gusubira inyuma ngo kiriya sinakizanye. Umwami Yesu aguhe gutondeka byose neza. Mwari kumwe na Françoise Habonayo, abamwumvise mwese mukumvira ibi bintu Imana imbariye, Imana ibaha umugisha. Amen. Nomero za telefoni zazi ni +46 768 0065 46. Kandi ishene tuvugira ko bene data ni shene Habonayo. Mana ndagushimiye cyane kukugira neza. Urakoze kubw'ubutumwa mpaye bene data. Mwami urakoze ko wabumpaye, nuko komeza kudufasha no kutwereka aho tugeze. Urakoze kuba byumvise, kandi urakoze kuba byumviye. Udukangure twese uduhe kugaba, kuko umwambaro twambaye ucafuzwa n'akantu gato cyane, ariko udufashe kugira ngo umwambaro wacu ume wera. Mu izina rya Yesu. Amen.